Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza idonido twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho mu ntara ya Kirundo hadutse ikiza gishasha kandi kiriko kirahitana abanyagihugu ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko leta y'u Burundi itariko irava mu gacerere ngivuge ko hari ciza gishasha kiri ngaha mu ntara ya Kirundo gishobora no gukwira mu gihugu cyose ni byinshi twabateguriye birabana n'iki ciza cyaje mu Burundi gishasha kiriko kirahitana abantu byose nyine turabibashikiriza mu idonido y'aya makuru turaza no kubabwira ku nkuru y'umubabaro kandi iteye ubwoba aho hari umugabo yishwe n'imbonerakure n'abapolisi ku mpanda none abanyagihugu bakaba ariko barakora imyigarambyo basaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igahagarika ibiriko birakorwa n'imbonerakure ndetse n'igipolisi aho imbonerakure ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ngo zibangamire abanyagihugu ariko bikaboneka ko leta ititwararika kuri icyo kibazo mu gihe bimaze kuboneka ko nyine kibaze kuba ikibazo gikomeye cyane kandi kirengeye abarundi nka bose akaba ariyo mpamvu nyine bariko barasaba ibishoboka byose Perezida Evariste Ndayishimiye gukora igishoboka cyose kugira ngo atuze ibikorwa bibi biriko birakorwa n'imbonerakure mu gihe benshi mu banyagihugu bavuga ko ibikorwa bikorwa n'imbonerakure kenshi zibitumwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho nyine abashishikariza gukorera ikibi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nabyo nyine turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu twabateguriye turaza no kubabwira kandi ko bigoye kubona ibyangombwa byo gusohoka igihugu muri pafe aho nyine ibintu bibandanya kuba bicane kubera ukuntu igiturire kiriko kiratangwa muri pafe ariko abarundi batari bake bakaba bamaze igihe kitari gito basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose kugira ngo arwanye igiturire kiri muri pafe ariko aho kugira ngo agire icyo afasha abarundi biraboneka neza ko abarya igiturire baguma kongereza umurindi kuko birakomeye kandi birababaje cyane muri pafe ntushobora kuronkamwo icyangombwa utabanje gutanga igiturire ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake bakabona ko ibintu bariko barakorerwa na leta ya CFD ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje bishobora no gushikana igihugu ahantu habi saya gusa n'andi makuru menshi twabateguriye arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibiri kuvugwa mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aho hari ikibazo gikomeye cyane byose nyine turaza kubigaruka ko mu idonido y'aya makuru wipfuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo tutatebye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Kirundo aho ikiza c'agasama kiriko kiragandagura abantu atakivuzwe mu gihe nyine biriko biraboneka nyine ko leta ataco iriko irakora kugira ngo itangaze ko hari iciza gishasha kiriko kirahitana abantu maze bafate n'ingamba zo kukirwanya abagwayi b'agasama batari munsi ya 20 barabonetse kuva mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo abana bafashwe kandi babangamiwe n'iyo ndwara bariko bahabwa umwuka nayo abandi bo baramaze gupfa ku bwa bamwe baganga ko bo ku bitaro bikuru bya Kirundo buraruko bw'u Burundi abo baganga basaba ko hatangazwa ko indwara y'agasama yateye kugira ngo ingingo zo kurwanya iyo ndwara zifatwe kandi zize ari ingingo zikiza abanyagihugu mu gihe biboneka nyine ko leta idashaka gutangaza ko icyo kiza gihari bw'amakuru ava mu bakozi bo ku bitaro bya Kirundo abantu batari munsi ya 20 abana bafise imyaka iri munsi y'itanu kuri benshi barafashwe n'indwara y'agasama
komine ifise abagwayi benshi ni Busoni, komine Kirundo iza ubugira kabiri. Niko isoko ryacu kuri ibyo bitaro ryemeza rikavuga nyine ko iyo ngwara iriko irahitana abana bari munsi y'imyaka 5, ariko leta akaba nta kintu na kimwe iriko irakora kugira ngo ituze canke se yerekane ko nyine ikiza gihari. Komine ifise abagwayi benshi ni Busoni, komine Kirundo iza ubugira kabiri. Niko isoko ryacu kuri ibyo bitaro ryemeza nyine bikavuga ko ari ibintu biteye ubwoba kandi bishobora no gukwira mu gihugu cose. Iyo ndwara yatanguye kwibonekeza muri iyo ntara kuva mu kwezi kwa Ntwarante bwa bamwe mu baforomo bo ku bitaro bya Kirundo. Sinshobora gutomora neza ikiringo c'aho abagwayi bagasama batanguriye kwibonekeza, ariko ndibuka ko nabonye umugwayi wa mbere mu kwezi kwa Ntwarante. Niko umwe mu bavuzi yabwiye imboneshakure yacu, aho nyine yeretse akababaro gakomeye cane kuko leta yo ntishaka kuva mu gacerere igaragaze ko hari icorezo. Umurengera w'abagwayi mu uburyamo bw'abana buruzuye cane. Ku gitanda kimwe haryamikwa abana 2 canke 3. Abavyeyi babagwaje baryama hasi. Turarengewe n'ibitigiri by'abana bagwaye agasama. Womengo ni ikiza kitaratangazwa, niko umuforomo yimenyereza avugana akababaro n'agashavu gakomeye cane, kuko biraboneka ko ari ikiza kigeze ku rwego rwo hejuru, ariko leta yo ntishaka kuva mu gacerere ngo ivuge ko hari ikiza kiriko kiraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abaganga babijejwe ntibagomba kuvuga ko hari ikiza. Bishoboka ko amategeko ava hejuru kugira ngo kumbure amafaranga ntashirwe mu gisata kimwe cihariye kurwanya ico ciza. Niko uwo muforomo abibona. Kubera iyo kirabujijwe kubwira agasama abagwayi n'abagwaza abarwayi. Birabujije nyine kubwira abarwayi n'abarwaza ko ababo barwaye agasama, kugira ngo ntihakwiragizwe amakuru ajanye n'iyo ndwara. Abaforomo n'abakora ibipimo baranuma nk'uko bibonwa na bamwe mu bagwaza abagwayi bari aho ngaho nyine barengewe n'ibyo bariko barabona. Iyo ndwara itegerezwa gutangazwa ko ari ikiza nk'uko byakozwe haraciye imyaka 3. Kuri malaria niko umwe mu ndongozi z'igisata yasabye akavuga ko bigomba gutangazwa hakiri kare kugira ngo batangure kuyikumira. Abicwa nako gasama ntibavugwa. Amakuru ava mu bitaro bikuru bya Kirundo avuga ko hari abamaze gupfa kubera iyo ndwara sinashasha mu kibano, bamwe bazanye abana babo barembye cane. Nico gituma bamwe cane abafise munsi y'imyaka 5 batarokotse. Niko byatomowe n'uwo ajejwe igisata kimwe mu bisata bikorera aho muri ibyo bitaro. Bamwe mu bana bari mu byuma bibafasha guhema. Abana benshi baba abo mu gisagara c'indembe canke abari mu buryamo rusange bw'abana bariko bahabwa impwemu zo guhema kuko bafise ingorane zo guhema bikanabagora mu muhogo. Niko bimenyeshwa n'umwe mu bimenyereza agaragaza ko ibintu byamaze kugera ku rwego rwo hejuru, naho nyine batariko baravuga ko ari ikiza. Ingorane yindi ikunda kwibonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba. Abana bariko barahabwa umwuka wo guhema barahakwa gupfa kuko amamashini ahagarara ubwo nyine, kandi hakaba kurindira ko umuyaga nkuba ugaruka. Ibyo nabyo bishobora kumara amasaha menshi utaragaruka. Niko ababyeyi n'abakozi bo ku bitaro bya Kirundo bagaragaza umwiheburo, bakavuga ko ababo umwanya n'umwanya bashobora gucikana kubera ibura ry'umuyaga nkuba rigumya ryibonekeza. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro asigura ko hamwe agasama kadatangajwe ko ari ikiza, kugira ngo izindi ngingo zifatwe izorigita abanyagihugu bo mu Kirundo, mbere igashobora no kurandagata igashika ahandi hose mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu leta yari ikwiye kuva mu gacerere ikavuga nyine kuri ico ciza gishasha kiriko kirahitana cane abana bari munsi y'imyaka 5. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize Mpanda, aho hari umugabo yishwe n'imbonerakure n'abapolisi. Adrien Sibomana w'imyaka 37 yarapfiriye ku bitaro bikuru bya Mpanda mu ntara ya Bubanza, ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa mbere. Abo mu muryango we bagereza imbonerakure n'abapolisi kuba baragize uruhara mu rupfu rwiwe. Abo banyuma baramukubise cane gushika aho atakaza ubwenge. Abanyagihugu baragize imyerekano bafise mu minwe ikiziga c'uwo yishwe.
mu ntumbero yo gusaba ubutungane kuko biramaze kwibonekeza ko abakora ayo mabi nk'ayo cyane cyane imbonerakure zidahanwa kuko nyine ziba zishyigikiwe n'abatwara umugambwe ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara. Uwo mugabo yapfuye kuri uyu wa mbere mu gihe abaganga ko kuri ibyo bitaro bariko baragerageza kumuvura. Ubw'amasoko yacu, Sibomana yapfiriye ku bitaro ntiyari gushobora gukira urabye ukuntu yazanywe n'agaha arembye, niko amasoko mu buvuzi ku Mpanda agaragaza umubabaro ukomeye cyane, bakavuga ko nyine yari yakubiswe agashaya kubera nyine izo mbonerakure n'abapolisi bamuhuriyeho baramukubita cyane. Uwo yapfuye yari yajanywe ku bitaro inyuma yo gukubitwa cyane n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari CNDD-FDD n'abapolisi. Ibyo byabereye ku mutumba Masha muri komine Mpanda ku muhingamo kuri uyu w'Imana, mu gihe abapolisi bariko baraja gukizura barondera inzoga zitemewe n'amategeko. Sibomana yababonye ubwa mbere yaciye agerageza kwiruka kuburira abafise amanyengero yazo. Umupolisi umwe yaciye arasa hejuru Sibomana nawe agira ubwoba aca agwa hasi. Imbonerakure zaciye zimusimbira ko ziramukubita arashaya, yarataye ubwenge baca bamurekera aho nyine. Bivugwa n'abanyagihugu bahavuye bamujana ku bitaro bafise umubabaro ukomeye cyane, barengewe n'ibyo babonye. Nyuma yo gutangaza ko yapfuye, umuryango w'umuhisi waranse kumuhamba, ahubwo bajanye ikiziga imbere y'ibiro bya komine mu ntumbero yo kwerekana umubabaro bafise no kugira ngo abakoze iryo bara bahanwe by'akarorero, kuko birababaje gukubita umunyagihugu agashaya kugeza n'aho acikana kandi iboneka ko ataco ariko arazira. Ico kibazo carateye umutekano muke gushika aho buramatari wenyine ahashika guhumuriza. Yemeye ko agiye gukora amatohoza kandi ashimangira ko bitazokwijana atawuhamwe. Imbonerakure zibiri zivugwa muri ubwo bubisha zarahagaritswe, igipolisi carafashe uwukora inzoga zitemewe, ariko abanyagihugu basaba amatohoza ku bapolisi bakoze ibyaha bimwe n'urwo rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rumaze igihe rutari gito rukora amakosa akomeye cyane, aho nyine bafata abanyagihugu bakabagandagura ku murango izuba riva kandi ntibahanwe kuko baba bashyigikiwe n'abakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize ku makuru ariko aravugwa muri pafe, aho nyine kugira ngo ubone icyangombwa muri pafe bigusaba gutanga igiturire cy'umurengera, mu gihe abanyagihugu bagumya basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose agatuza igiturire kibonekeza muri pafe, ariko we ntagire ico akora, akaguma mu gacerere. Ibiriko birababaza abarundi batari bake, bakabona ko batereranywe na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Biragoye kuronka urupapuro rwo gufata ingendo atagiturire. Abiyamiriza bikorerwa mu gipolisi kijejwe imbibe zo hasi n'iz'ikirere baguma bagwira buri mwanya. Abasaba izo mpapuro z'inzira bavuga ko impande y'amafaranga azwi ku gitabo kimwe kimwe uwugisaba ategerezwa gutanga ibihumbi 300 by'amarundi arenga ko mbere nayarenga cane, kubera ko nyine ubushaka icyo gitabo byihuse. Ubuyobozi bukuru bw'igipolisi kijejwe ingenzi ntiburagira ico bushikirije. Abasaba izo mpapuro zo gufata ingendo biyamiriza iyo ngendo bavuga ko ari inkumurwi wateguwe, ntibirikiri n'ibanga. Mu gihe ushitseyo ugiye gusaba igitabo c'inzira canke ikindi cangombwa, hariho abapolisi baza bakaguca impande mu ntumbero yo kuguha ubwo butumwa, bakubaza nimba ugomba kubyihuta canke bitihuta. Byiganwa n'amasoko yacu nyine yagiye kwaka izo mpapuro z'inzira, ariko nyine bagahura n'ingorane zikomeye cyane kuko baswe ibiturire by'umurengera. Ushaka urupapuro ko rwihuta ategerezwa ku hampande y'igiciro cizwi n'amategeko kuriha ibihumbi 300 arengako. Ubwo iyo ngendo isa nuko ishigikiwe n'inzego, ubu biragoye cyane, mbere hari igihe bitanashoboka kuronka urwo rupapuro rw'inzira mu Burundi utabanje gutanga igiturire cy'3000000. Abanyagihugu mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura batomora ko n'abakozi b'igendereza ry'u Burundi basa n'ababa bariko barasuzuma ibiriko biraba mu ntumbero yo kurwanya igiturire, ariko mu by'ukuri ni ugusamaza abantu bagomba kumera nk'ababemeza ko ibiriko birakorwa bidahuye n'amategeko kandi nabo nyine babifisemwo ukuboko.
niko amasoko yacu abagiriza akanegura ko ata mupolisi n'umwe arigera agira ikibazo mu gihe ariko yegeranya ayo mafaranga. Abasaba izo mpapuro z'inzira babona ko igiturire muri pafe bwabaye ubusuma bweruye kandi ko izo mpapuro zopfuma zizimba ariko amafaranga arishwe akijira mu kigega ca leta kuko amenshi yigira mu kigega c'ibyo bisuma aho nyine bayafata bakayagabura. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda bakabona ko n'impamvu serivisi itagenda neza ari uko nyine haba habayemwo igiturire kingana gutyo. Si irya mbere havugwa ubusuma muri pafe mu Burundi kubw'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe kurwanya ibiturire. Ubuyobozi bwa pafe ntaco burashikiriza. Muri Ntwarante 2022 umuyobozi mukuru wa pafe Maurice Mbonimpa yari yemeje ko hari uburyo bw'ibiturire mu gutanga ibitabo by'inzira ariko agata amakosha ku bakomisiyoneri bashobora kugurisha igitabo c'inzira ku mafaranga ari hagati y'umuriyoni 1 n'imiliyoni 5 z'amarundi. Ku nshuro nyinshi abasaba ibitabo by'inzira bariyamirije ukwikwega bidasiguritse n'ikimenyane byibonekeza mu gutanga ibitabo by'inzira mu Burundi. Igitabo kizomara imyaka 10 kigurwa amarundi ibihumbi 235, ni ukuvuga amadolari 117.5 mu gihugu abakibamwo barenga 87% babeshejweho n'amadolari adashika kuri $1.9 buri munsi ku bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Twibutse kandi ko itangwa ry'impapuro z'inzira ryari ryahagaritswe kuva ku wa 24 Rusama 2021 aho nyine ibintu byari bimaze kurengera abanyagihugu. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Amakuru yacu nakagaruka turaza kubashikiriza amakuru ahambaye cyane nyine ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD mu makuru yacu yo hanyuma. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.